Mwese muriko murakurikirana ibiganiro vya Televiziyo Heritage, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Ni muri ca kiganiro Bibiliya ivuga iki? Muri kumwe na Pasteur Nitunga Cyril, ndi umwungere mw'ishengero nkongera nkaba umwigisha w'ivyigwa ndoramana mu kaminuza. Uno munsi nateguye ko tuganira hamwe, turabira hamwe inkuru nyamukuru iri muri Bibiliya. Inkuru nyamukuru iri muri Bibiliya. Mu biganiro biherutse twaragiye ku gitabo kimwe kimwe tuvuga ico Bibiliya ivuga ku bitabo byose bigize Bibiliya kuri 66. Hanyuma muga uyu munsi nifuje ko turabira hamwe mbega inkuru yiganje, inkuru nyamukuru iri muri Bibiliya niyihe. Hanyuma nkibutsa abantu nkuko nayivuze kumbure mu kiganiro ca mbere ko igituma Bibiliya tuyigarukako tukagomba kumenya amateka yayo nuko ico gitabo kidasanzwe mu bitabo byose vyigeze kuba hano mu isi, mu bitabo byose dufise uyu munsi. Nico gitabo conyene canditswe kera cane kikaba kikiriho, kandi nico gitabo conyene badasubiramo ngo bandike neza canke ngo bakosore. Oyaye ni igitabo kidakosorwa kubera abacanditse bari bahumekewe n'Imana. Imana yari yabihishuriye kugira ngo bandike amakuru y'Imana, ivyo Imana igomba ko abantu bagenderamo. Bibiliya nico gitabo gifise umurongo ngenderwako w'ingene abantu bakwiye gusenga, w'ingene abantu bakwiye kubana. Hanyuma kindi gituma Bibiliya ari gitabo umuntu atakwiye kwirengagiza, umuntu akwiye kwitwararikwa, nico gitabo conyene casobanuwe mu ndimi nyinshi. Baragikuye mu Kigiriki, baragikuye mu Giheburayo, Isezerano rya kera ryari ryanditswe mu Giheburayo, baragitora mu Kigiriki, Bibiliya bita la Septante. Hanyuma mu nyuma irahindurwa mu Kilatini, Bibiliya yitwa Vulgate. Muga mu nyuma irahindurwa no mu ndimi zitandukanye. Nico gituma uyu munsi mu Burundi turafise Bibiliya imaze imyaka irenga, Bibiliya yahinduwe mu Kirundi haraheze imyaka irenga 50. Rero Bibiliya nameje kubivuga nico gitabo conyene cahinduwe mu ndimi nyinshi. N'uyu munsi ndiko navugana namwe kiracahindurwa kubera hariho amahanga mwamwe, hariho amaculture, imico imwe imwe y'abantu batararonka Bibiliya mu rurimi rwabo kavukire. Rero bagaca bakenera kwisomera Bibiliya mu rurimi rwabo. Rero Bibiliya n'uyu munsi iracasobanurwa, iracahindurwa mu zindi ndimi. Mugabo bisunga ibi bitabo vyanditswe kera badakosoyemo n'ikintu na kimwe. Rero ayo mateka yose y'ico gitabo niyo atuma umuntu yiyumvira, umuntu ashira umwitwariko wo gusoma Bibiliya no gutahura ico ivuga. Twaravuganye bitandukanye mu bitabo bitandukanye twagiye turaraba kuva ku itanguriro gushika ku gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Mugabo reko ubu tuvuge mbega nihe nkuru nyamukuru ivugwa muri Bibiliya. Inkuru nyamukuru ndayivuze mu ryungane rimwe. Bibiliya itwereka umugambi wo gucungurwa Imana yateguye ibicishije mu mwana wayo Yesu Kristo. Iryo ni iryungane rigufiya mugabo rirerire mu gitabo ca Yohana 3:16, umurongo bakunze kuvuga ko ari incamake ya Bibiliya. Ni umurongo uvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariho rwatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Uyu murongo n'umurongo nkoramutima werekana ko Imana yarakunze umuntu, hanyuma irarungika umwana wayo kugira ngo umuntu yizeye Kristo, yizeye igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, aharigwa ivyaha, aronka ingabire y'ubugingo budashira muri we. Reka rero ndababwire ko iki gitabo Bibiliya canditswe kera, igitabo Imana yaturungikiye bicishije mu bakozi bayo yakoresha. Igitabo ni igitabo canditswe mu myaka myinshi. Umwanditsi wa mbere yatanguye kwandika muri Bibiliya ni Mose, uri kurasoma ibitabo 5 vya mbere hari mu myaka y'1400 arenga. Hanyuma umwanditsi wa nyuma ni Yohana, nawe yanditse mu mwaka wa 90 gutyo Yesu amaze kuza. Uravye rero hagati y'umwanditsi wa mbere n'umwanditsi wa nyuma ubona hariho imyaka 1500. Imyaka 1500 abanditsi batandukanye bariko barandika, umwe wese atanga ko Imana imurongoye, ubutumwa Imana ishikirije. Uyu munsi rero turafise ibitabo 56 vyanditswe muri iyo myaka yose, mugabo byose bikaba bifise ubutumwa bumwe. Ubutumwa bumwe buvuga buti
Imana irakunze abantu yaremye, hanyuma irarungika umwana wayo kugira ngo abamwizera ntibapfe rubi. Rero reka mvuge nk'uko abashakashatsi bagerageje kugira ubushakashatsi, bagerageza kuraba mbega nayahe makuru nkoramutima avugwa muri Bibiliya umuntu ariko arasoma atomucika. Abashakashatsi batandukanye barahuriza ku bintu bitandatu. Ibintu bitandatu bigize iyi nkuru yo gucungurwa muri Kristo, ibintu bitandatu nyamukuru bigize Bibiliya. Bitatu vya mbere biri tuyibona mu isezerano rya kera, hanyuma ibindi bitatu bikurikira turabibona mu isezerano rishasha, nubwo bigenda biragaruka. Ntawe uvuga ngo ivyo ngoma mvuge biri mu gice conyene cyo mu isezerano rya kera, hanyuma ngo ibindi biri mu isezerano rishasha. Mugabo urabona ko bigenda vyuzuzanya, urabona ko ari inkuru yiramvuye. Hari n'ivyo umuntu yari yibaza ngo vyategerezwa kuboneka mu isezerano rya rishasha, ukazubisanga mu isezerano rya kera. Reka rero ndondagure ivyo bintu bitandatu nkoramutima uri kurasoma Bibiliya bitogucika, kandi wumve ko ari vyo bigize uwo mugozi umwe, bigize iyo teme imwe yo gucungurwa muri Kristo. Icyumviro ca mbere, ikintu ca mbere kigaragara Imana yashikirije muri Bibiliya ni irema. Usomye Itanguriro rimwe kigabane ca mbere n'ikigabane ca kabiri, urabona neza ko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibiyuzuye. Rero uzingure Bibiliya urabona neza ko Imana ari umuremyi, niyo yaremye ijuru n'isi, ivyo tubona n'ivyo tutabona. Iyo nkuru rero y'irema ntigarukira gusa mu gitabo c'Itanguriro, mugabo abanditsi ba Bibiliya bagenda baragaruka berekana baca musakarango ko vy'ukuri Imana ari umuremyi. Nk'akaroro somye muri Zaburi ya 19 urabona neza ko Dawidi avuga ko ivyaremwe vyerekana, bivuga ubukuru bw'Imana, bivuga Imana muremyi. Hanyuma usomye muri Yohana rimwe naho nyene hakavuga ati ubwa mbere na mbere jambo yariho, jambo yahoranye n'Imana, zose vyaremwe nawe. Aho naho nyene ubona ko Imana ari umuremyi. Hanyuma bikagaragara mu bitabo bitandukanye byo mu isezerano rya kera cyangwa isezerano rishasha. Hanyuma nkiriko ndavuga ko Imana ari umuremyi, nkiriko ndavuga ko Imana ariyo yaturemye, abashakashatsi ariko barankurikirana kumbure baciye mu ishuri bakabwirwa ko umuntu yoba yavuye mu nguge, no babwira ko ukwihenda birashoboka kurabaho, aho umuntu usanga ariko arashakashaka hanyuma agahusha ukuri. Mugabo baba ariko bararondera hanyuma bakibaza ati kumbura umuntu yabavuye mu nguge, kubera burya umuntu arafise agashusho canke arafise isano n'inguge. Inguge nico gikoko conyene gishobora kurira igiti kigafata ishami kurya umuntu afata ishami. Inguge nico gikoko conyene ushobora guha umuhwi kikawutonora. Uravye ingene inguge ifata abana ikabonsa n'ibindi, uwo mengana agakoko kazi ubwenge. Kandi uravye n'ubwonko bwayo urabona ko ari ubwonko buteye imbere ugereranije n'ibindi bikoko. Mugabo ivyo ntivyoca bitubwira bitwemeza ko umuntu yavuye mu nguge, kubera nibisanzwe ko umuntu iyo ariko arategura ikintu ashobora gutegura ibintu bisa canke ibintu bifitaniye isano. N'umuntu akora imiduga arashobora gukora imiduga ifitaniye isano kandi atari imodoka imwe yavuye mu yindi. Rero Imana umuremyi w'igitangaza, ico mu Gifaransa twokwita umudesigner w'igitangaza, bira mu bwigenge bwayo Imana yararemye ibi vyaremwe bitandukanye, nta na kimwe kiva mu kindi. Hanyuma kindi umuntu abonamwo ariko araraba ivyaremwe nuko umuntu Imana yamuremye mu buryo budasanzwe. Umuntu ntiyoshobora kuvuga ko ava mu gikoko kanaka. Uriko uraraba umuntu ngene Imana yamuremye, ukaraba ngene atandukanye n'ibindi vyaremwe, ushobona ko vy'ukuri ari umuntu ari caremwe cigenga mu bindi vyaremwe Imana yaremye. Uriko uraraba ibikoko biguma bikora canke bibaho uko vyamye. Umwanditsi umwe yitwa Grudem niwe ariko arandika igitabo ca Theologie Systématique, hanyuma ashitse kuri iki kintu ciremwa aravuga ati vy'ukuri umuntu Imana yamuremye mu buryo butangaje. Ati kandi iki kintu c'ukurema umuntu Imana ako kamere k'ukurema Imana yarakaduhayeko.
yarakaduhaye ko mugabo ntiyagahaye ko ibindi bikoko. Nk'akarorero ati inyoni naho ziririmba neza zama ziririmba muri rya juru rimwe nyene, ku buryo buko ugiye mu ishamba ku mugeni inyoni ziririmba ushobora kuvuga uti iyo niko yaririmba niyi. Mugabo muririmbyi mu artiste ariko hari n'indirimbo zitandukanye urabona ko akoresha ubuhinga butandukanye ntagume mu ijuru rimwe. Uyu mwanditsi nyene umupastori w'umukurambere Gurdem rero ngera avuga ati uko inyoni zikora ivyari inzu zibamwo, ati zamye zikoresha pra imwe imyaka yose. Inyoni ivyari vyazo ntibihinduka, mugabo umwana w'umuntu inzu babamwo barahindura amaplan, barahindura ingene inzu yubatswe, ukabona ko vy'ukuri birimwo ubuhanga. Rero vyerekana ko umuntu Imana yamuremye budasanzwe mw'ishusho y'Imana, kandi umuntu akwiye kumva ko ari ikirema kidasanzwe hanyuma agahimbaza Imana. Ikimbiro nico nagomba gusozerera ko nkiriko ndavuga iki cambere kivuga kwirema. Muri Zaburi 8 umurongo wa 4 gushika umurongo wa 6 Dawidi amaze kwitegereza ngene Imana ari umuremyi, ngene Imana yaremye umuntu buryo budasanzwe, yaciye ashima Imana. Niyo mutima umuntu akwiye kugira, gushima Imana yabonye ivyaremwe, yabonye ingene Imana yamuremye mu buryo budasanzwe. Reka nsome iyi mirongo 2-3 yo muri Zaburi 8 kuva ku murongo wa 4 gushika umurongo wa 6. Bibiliya avuga ngo umuntu niki aho mwibuka, canke umwana w'umuntu aho umugendera. Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu vyose, ubishira munsi ibirenge vyiwe. Igihe Imana yari mu muntu yaramuhaye kuganza. Rero nahawe ku uyu munsi kumenya ko waremwe mu ishusho y'Imana, kumenya ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi, kandi bikwiye kubahwa, kandi bikwiye gutinywa, kandi bikwiye guhabwa icubahiro ibihe vyose. Uri kuranyumviriza, mbega iyo witegereje ingene Imana yakuremye, uketegereza ivyo Imana yaremye, mbega muri wewe uragira umutima wo gushima Imana no kuyubaha. Umenya ko atari wewe wishizeho, mugabo ni Imana yakuremye. Nimba uraba kuri wewe ukabona ubwiza, ukabona ubwenge, ukabona inkomezi, ukabona ibintu woshima kuri wewe, ntibigutere ubwishime, mugabo bigutere guca bugufi no kubaha Imana yakuremye. Ikintu kigira kabiri dusoma muri Bibiliya tudakwiye kwirengagiza na gatoya ni icaha. Imana imaze kurema umuntu ntivyagumye ari ibintu biryoshe gusa abantu Imana igendera mu itongo rya Edeni bakaganira, oyaye mugabo igabane ca gatatu kitubwira ingene icaha caje mw'isi. Icaha kije mw'isi rero ni Adamu na Eva bagararije Imana, itegeko yari yabahaye ntibaryumvira, hanyuma Imana irabahana. Imana yari yababariye ko niyo bajya ku camwa yababujije bazoca bapfa. Hanyuma iraza aho kubica ikiri cy'igikoko irabambika, mugabo kirabirukana mu itongo yari yabashizemwo. Yababwiye ati nimugende murime muruhe mubirakuya, hanyuma kandi isi izobamira ibitovu n'ibindi. Uriko rasoma itangurira ikibani ca gatatu urabona ayo makuru y'ingene caje mu isi hamwe n'ingaruka zacu. Ngene umuntu yagira n'imigendera mibi n'Imana, ngene umuntu yaciye atata n'umuntu, ngene Adamu yaciye atangura kwagiriza Eva ko ari we yamukwegeye akaga. Hanyuma uyundi tubona tuko turasoma ahanyene mu ngaruka z'ivyaha n'abantu bakomotse kuri Adamu na Eva, ngene nabo nyene bakoze ivyaha. Turabona Kayini yica Abeli, hanyuma tukabona uwitwa Lameki arongora abagore babiri hanyuma kigamba ubwicanyi yagize. Bigabane ca gatandatu tukabona ingene ingeso zononekara mw'isi gushika naho Imana ifata ingingo ko iteza isi umwuzure, hagasigara umuryango wa Nowa wenyene, Nowa umugororotsi. Ayo makuru ikora yasoma uvuga igabane ca kane gushaka igabane ca 11, ubona ngene umuntu aguma yononekara, ko icaha byukuri kigaragaza ko umuntu ari umunyavyaha, ko umuntu akeneye umukiza. Uri nkurakurikira ukabona muri wewe hari ubuzima bw'icaha ariko uragenderamwo,
bakubwira ko nta handi hantu umuntu ashobora kuronkera uburuhukiro, nta handi hantu ashobora kuronkera guharirwa ivyaha no gutekana atari muri Yesu Kristo. Igihe Yesu yaza hano mw'isi agira avuke, Yosefu hari ijambo umumarayika yamubariye mw'ijoro, kuko Yosefu yari yabonye Mariya asa afise inda kandi atari yo kwa Yosefu. Hanyuma marayika arabwira Yosefu ati, Yosefu, biri muri Matayo 1 kuva ku murongo wa 20 gushika 21, avuga ngo, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Iyi ni inkuru nziza, ikintu kidasanzwe kivuga ku vyazanye Yesu mw'isi. Ariko nkabwira ko Yesu ivyamuzanye hano mw'isi kugira ngo adukize icaha n'ingaruka zacu ni vyinshi. Mugabo ikiza ubwa mbere gifise inguvu ciganje, yaje kudukiza ivyaha. Yaje gupfa ku musaraba kugira ngo duharirwe ivyaha, twongere kunywana n'Imana, twongere kwinjira neza mw'isezerano ryacu n'Imana, tugendane n'Imana tuyubashe tubikunze. Rero muri Bibiliya urabona neza ko abantu ari abanyavyaha. Urabona ko umuntu Imana imuha amategeko mugabo bikamunanira kuyakurikiza. Uriko urasoma mu gitabo c'Abacamanza ngo twayibonye, kirerekana urukurikirane ngene umuntu aguma yisubiriza mu gukora ivyaha. Mugabo igihe cose uyo muntu ngo ahanze amaso Imana, agasenga, akayambaza, Imana ikamutabara. Rero icaha n'akaga mw'isi, n'akaga ku muntu, n'akaga mu kibano, n'akaga mu gihugu, aho usanga icaha ciganje, abantu babana nabi, abantu bakankana, abantu bakikunda, hanyuma ugasanga umuntu agwendana ukwiyagiriza, umuntu agendana amaganya menshi mu mutima. Mugabo inyishu y'icaha kugira ngo Imana itabara umuntu icaha, yarungitse Yesu Kristo mw'isi kugira ngo abizeye Kristo baharirwe ivyaha, bongere bashobore kubana n'Imana batekanye atajiri bagiriza ikibi. Birashoboka rero kurankurikirana akaba ari icaha kiguma yikwizingirako, hanyuma ukumvura abayeho ubuzima utanezererewe. Ndabona nakubwire ngo wambaze umwami Yesu, umutabazi, ati ntabara Yesu umparire ivyaha, ntabara Yesu unkize iki caha. Arawukiza, aragutabara, kuko Imana Data yarungitse Yesu mw'isi kugira ngo aba mwizeye bakizwe nawe. Inkuru igira gatatu igize Bibiliya ni amasezerano. Kuva icaha kije mw'isi, kuva abantu bononekaye, Imana yaciye itangura kwiyegereza umuntu, igenda ishiraho amasezerano. Muga ayo masezerano yatumbereza yose kuri Yesu Kristo. Ayo masezerano twovuga amasezerano makuru makuru Imana yagiranye n'abantu batatu. Saya yonyene mugabo natoranije atatu. Natoranije isezerano Imana yakoranye na Aburahamu, aho imusezeranira ko muri we abantu bo mw'isi bazohabwa umugisha, mu nyuma ikamugira sekuruza w'abizera, kandi yikaba ryari itangazo ko muri Aburahamu hazovamwo Mesiya, uwo amahanga yose yizera akaronka umugisha, akaronka amahoro. Uyundi muntu Imana yahaye amasezerano ni Mose. Tubisoma inkuru ya Aburahamu tuyisoma mu gitabo c'Itanguriro 12, inkuru ya Mose nayo tuyisoma mu gitabo cyo Kuvayo 19. Aho Imana ihamagara Mose ariko ararongora Abisirayeli, araduga ku musozi imuha ivyagezwe, amabwirizwa 10. Ajya amabwiriza Imana yamuhaye kugira ngo Abisirayeli bamenye ko kugendana n'Imana hariho urutonde, hariho ivyo kwitondera. Iyo Mana ni Imana yera, ni Imana igororotse, nkuko tubisoma mu gitabo c'Abalewi ngo mubabera nko nanje ndi wera. Rero byasaba ko umuntu akurikiza amategeko, byasaba ko umuntu yubaha Imana. Rero ayo mategeko ni Mose yayahawe, hanyuma arashikiriza abantu. N'amategeko Abisirayeli batashoboye kubahiriza, kenshi bagenda barakora ivyaha, hanyuma Imana ikaza irarungika abavugisho batandukanye kugira ngo bagaruke mu isezerano ntibagiyice. Hanyuma
Mose inyuma yiwe hariho uyundi yaje yitwa Dawidi. Dawidi nawe nyene yaragiraniye amasezerano n'Imana, aho Imana yamusezeraniye ko muri we hazova umwami azoganza isi yose ibihe bidashira. Aho naho yari musezeraniye ko muri we ariho hazova Dawidi, ariho hazova Mesiya. Nico gituma Yesu ari ngaha mw'isi, abagwayi batakamba bavuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Kubera iki bavuga Yesu mwana wa Dawidi kandi Dawidi atari wenyene yabaye umwami? Kubera iki batavuga ngo Yesu mwana wa Salomo? Kubera iki batavuga ngo Yesu mwana wa Yoasi? Kubera iki batavuga ngo Yesu mwana wa Zedekiya? Israeli yatwawe n'abami benshi, mugabo nukubera Dawidi ari we yarafise isezerano ry'ibihe bitazoshira. Ivyo urabisoma mu gitabo ca Samweli ndwi murongo wa 16 kumanuka. Rero ayo majambo yose aratwereka ngene Imana ni Imana y'amasezerano, ni Imana itanga isezerano ikarizigama, hanyuma igahamagara abantu bayo ngo bayigenderemo kugira ngo bashobore kuzigamwa, bashobore kurindwa, bashobore kugira umugisha wagutse w'abantu banywanye n'Imana. Izo nkuru, ayo makuru atatu rero ubona ariyo yiganje mu isezerano rya kera, nubwo nababwiye ko no mu isezerano rishasha amasezerano arahari. Nk'akarero muri Kristo turafise isezerano ryo gucika abana b'Imana, ryo kuzigamwa no gukorana n'Imana nk'abaraganwa na Kristo. Hanyuma reka rero turabe ayandi masezerano tubona cane mu isezerano rishasha. Isezerano rya mbere, ikintu kigira kane muri vya bintu bitandatu nababwira, bitatu turamaze kubivuga. Ikigira kane nukuza kwa Yesu. Yesu yahavuye aza mw'isi, yari yarasezeranywe n'abavugishwa. Imana yari yaramusezeranye ibicije mu bavugishwa batandukanye ko Mesiya azoza. Nago ndababwiye no mu kirya gitabo c'Itanguriro 3 umurongo wa 15, aho Imana ibwira inzoka ko umugore nubwo inzoka yahenze Adamu, ko mu mugore hazova mu ruvyaro kandi ruzomena umutwe iyo nzoka, uruvyaro rw'iyo nzoka. Imana yariko iratangaza ko mu ruvyaro rw'umugore hazovamwo umucunguzi, kandi turazi ko Yesu yavyawe n'umugore Mariya. Hanyuma kandi muri we ko ku musaraba, ego yarakomeretse ku musaraba, yarapfuye Yesu ku musaraba, mugabo kandi yarahejeje kunesha Satani, kumumena umutwe nk'uko Imana yari bisezeranye mu gitabo c'Itanguriro 3:15. Rero isezerano rya Mesiya kwazoza mw'isi, abo mw'isezerano rya kera bari barizi. Uriko urasoma Yesaya 53 urabona neza ko Yesaya bivuga nk'umuntu womenga yabonye ingene Yesu ariko arakubitwa, ingene Yesu ariko arababazwa, hanyuma acasa n'uwudondi iyo nkuru. Mugabo bwaruvugishwa ko Mesiya azoza kandi ko azobabazwa. Rero inkuru igira kane ikomeye cane ni ingene Yesu yaje hano mw'isi nk'uko vyari vyarasezeranywe. Yaraje mw'isi aratangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Muri Mariko 1:15 haravuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwizere ubutumwa bwiza. Rero Yesu amaze kuza yaratangaje ubwami, hanyuma arafa ku musaraba. Icamuzanye hano mw'isi ni kuducungura, icamuzanye hano mw'isi ni kutubohora mu migozi y'icaha, mu bwami bwa Satani, twimurirwa mu bwami bw'abana b'Imana, dukora ibihimbara Imana, duhimbaza Imana muremyi. Rero ukuza kwa Yesu mw'isi ni ikintu muri kahise kizwi, mugabo muri Bibiliya cyari cyaravugishijwe. Si ikintu cabaye uko nyene ngo umuntu yibaze ko ari inkuru canke evenema yitayemo. Oyaye, ukuza kwa Yesu mw'isi kwari kwarasezeranywe igihe kinini. Inkuru rero yuko Yesu aje mw'isi akapfa ku musaraba, hanyuma agahambwa, munyuma akazuka, akaduga mw'ijuru, akicara iburyo bw'Imana Data, ni inkuru idasanzwe iri muri ya nkuru nyamukuru ya Bibiliya. Ni inkuru igira kane, ni agace kagira kane ka ya nkuru idasanzwe, mugabo ni ikintu gikomeye cyane. Kwibaza ko Yesu ari umuntu wo muri kahise gusa, umuntu abahushije ukuri kudasanzwe. Yesu ni Imana, umwana w'Imana, yarungitswe hano mw'isi, arambara umubiri, hanyuma azukana umubiri utabora, umubiri w'umuntu utabora, kandi tuzomubona. Birivuga ngo tuzomubona, tubone na za nkovu ziwe, kubera ibikomere
no kubabazwa vyamubayeko ku musaraba. Yarakubiswe, yarababajwe, ahogwa wowe nanje. Reka tuvuge ikigira gatanu. Ikigira gatanu ni ishengero ryo mu Isezerano Rishasha. Igihe Yesu yaza hano mu isi, yaratangaje ubutumwa bwiza ko abamwizera bazokizwa nayo bakaba abana b'Imana. Mugabe ico gihe abayuda bonyene, abisirayeli bonyene nibo bari bafise ayo mahigwe y'ukuba ihanga ry'Imana. Mugabe Imana yahavuye yagura umuryango, abana b'Imana ntibagarukira gusa umuryango w'abana b'Imana ntibagarukira gusa ku bisirayeli, mugabo ugarukira no mu banyamahanga bose. Ivyo urabisoma mu gitabo c'Abanyefeso 2 kuva ku 12 gushika ku 13, aho birivuga ko abanyamahanga yani mahanga bari abantu bari injabuka ku masezerano, kuvuga ntibarimo muri aya masezerano, mugabo Imana yarabigije hafi n'abari kure ibicije mu maraso ya Yesu Kristo yasheshe ku musaraba, kugira ngo abamwizera binjire muri iryo sezerano ry'abana b'Imana bavuye mu mahanga yose. Wumve ko ubwa mbere abitwa abana b'Imana, abitwa ihanga ry'Imana yari Isirayeli, mugabo kuva Yesu apfuye ku musaraba akabwira abigishwa biwe, yaradomye ko neza ati ubutumwa bwiza bugiye kuvuga mu mahanga yose, hanyuma umwami Yesu abone kugaruka. Rero inkuru igira gatandatu, inkuru idasanzwe isozera ibintu nyamukuru bivugwa muri Bibiliya ni ukugaruka kwa Yesu. Mbega azobagarutse kugirane? Azobagarutse azobazanye ubwami bwiwe, ubwami butazoshira, ubwami bw'igitangaza, ubwami butagira icaha, ubwami bwuzuye ugororoka. Rero kuri iyi ntambuko ya gatanu tugeze ko y'ishengero, aho ubutumwa bwiza bwamamaza mu mahanga yose abantu bakizera, iyi ni intambuko isozera ya nyuma, kuko Yesu yaravyivugiye ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa bushikira amahanga yose, hanyuma Yesu abone kugaruka. Uyu munsi rero tuvuze tuti Yesu ari hafi kugaruka, tuvuze tuti ubutumwa bwiza buriko burashikira amahanga atari make, kandi biya ntiyavuze ngo abantu bazotegezwa kwizera, kubera naha mu Burundi ubutumwa bwiza bumaze imyaka irenga ijana niko buravugwa, haracariho abantu basenga ibigwamana, haracariho abantu batizera, kandi ubutumwa bwiza buguma buvugwa. Rero ndaguhamagarira kwizera Yesu, kubera ni muri yo honyene hari ubugingo budashira, kandi ni muri yo honyene abantu bashobora kwizera badakekeranya ko Kristo niyagaruka bazomusanganira bakagenda ko muri ubwo bwami yateguye bw'igitangaza. Umuntu ariko arasoma ayo makuru y'ingene hariho ubwami twimirije, wosoma nk'akarorero igitabo ca kabiri ca Petero 3:13. Ngoma mvuge kuri Petero ni kuri Yohana, kuko n'abantu bagendanye na Yesu, n'abantu babonye ubukayangana kwiwe, n'abantu bamushingiye intahe, mugabo kandi n'abantu bagize n'ivyo bandika, barandika muri Bibiliya ibitabo vyabo. Rero Petero muri uyu murongo 3:13 cete ca kabiri yanditse, yavuze ngo ariko nkuko yasezeranye tureretse ijuru rishasha n'isi shasha ivy'ukugororoka kuzobamwo. Petero wa wundi avuga ko Yesu ari umwana w'Imana, hanyuma Yesu agaca amubwira ati kuri wewe rero, kuri uko kwatura uvuze nzokubaka ishengero ryanje, kandi amarembo ye kuzimu ntacazorigira. N'uyu Petero avuga ati turareretse ijuru rishasha n'isi shasha. Hanyuma Yohana nawe nyene wa wundi mu kwandika atangura kuvuga ati icyo tuko turavuga ni ibintu twiyumviye n'uguti kwacu, ni ibintu twiboneye n'amaso yacu, ni ibintu twakorakoye. Umwana w'Imana twarabanye nawe, twarabonye ubwiza bwiwe n'ibindi. Hanyuma nawe nyene avuga amajambo nk'ayo mu vyahishuriwe Yohana igikabane ca mbere umurongo w'indwi, avuga ngo iharazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe, niko biri. Amen. Yohana avuga ngo arazanana n'ibicu, abantu bazobona za nkovu ziyo zo mu biganza, bazobona ko ari Yesu umwe yabambwa, bazobona ko Yesu azananye ubwiza, ataje kubambwa, mugabo azanye inganji yiwe y'ibihe bitazoshira. Aya majambo niko ndayasoma mvuga nti nigitangaza ngene Imana ifise umugambi yatanguje irawuherekeza, mugabo kandi uyo n'umugambi ufise aho uzogarukira. Imana ifise umugambi ukuzozana ubwami butagira agasembwa bw'ibihe bidashira.
mu gicete ca mbere Yohana yanditse nyene Yohana 3:1 gushika 3, naho nyene haravuga amakuru y'ibijanye n'ingene tuzomera Yesu niyagaruka. Avuga ngo murabe urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, ngo kandi niko turi. Ngo nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Biriko iravuga abisi n'abantu batazi Imana, n'abantu bariko barakurikira ubwami canke umwami w'isi, umwami w'umwijima. Hanyuma arabandanya ati abo nkunda ubu turabana b'Imana, ngo mugabo uko tuzomera ntikurahishurwa. Ngo mugabo ico tuzi neza nuko Kristo niyahishurwa tuzosa nawe, tuzomuraba uko ari. Hanyuma Yohana acavuga ngo abamuzi yakwivyo bariyeza nkuko nawe ari uwera. Aya n'amajambo adasanzwe yerekana ko hari ivyizigiro twiteze, abantu bizeye Imana turiteze Yesu agaruka azanye ubwami bwiwe. Nagomba ndiko ndasozera kino kiganiro ndakubwire nti nimba udasoma Bibiliya ukabusoma ibindi bitabo gusa, hari amakuru utazi, hari amakuru yagucitse neza. Ego warasomye ibitabo bidasanzwe by'abantu babaye ibitangaza, mugabo nimba udasoma Bibiliya hariho amakuru yagucitse, hariho amakuru y'ibihe bidashira utazi. Bibiliya yonyene nico gitabo uri kurasoma ubona amamoko y'umuntu ukabona n'amaherezo yiwe. Bibiliya yonyene nico gitabo uri kurasoma ushika ahantu kumva uwacanise avuga ngo uku niko warahagize yaremye ijuru n'isi. Byumvikana ko Bibiliya ari igitabo c'Imana ceranda, n'igitabo duhamagarirwa gusoma twitonze tukakirimburako tukakira ubutumwa buri muri co. Hanyuma nico gitabo conyene kitwereka neza uyu mugambi, nico kitubwira amakuru ya Yesu Kristo, ko atari umuntu muri kahise gusa, mugabo ko ari umukiza yari yarasezeranywe aza hano mw'isi. Ni igitabo cahumetswe n'Imana. Rero nagomba ndaguhamagarire gusoma ijambo ry'Imana, mugabo cyane cyane kwizera Kristo, kubera Bibiliya kubera yahumetswe n'Imana. Ni mu kwizera Kristo ukamwakira umutima wawe, hanyuma muhemu yerakaza mu buzima bwawe, ushobora gusoma ijambo ry'Imana ukaritahura ukarikunda. Uyu munsi nimba ubona Bibiliya utari kurayisoma, uyu munsi nimba ubona Bibiliya utari kurayitwararika, by'ukuri urahombye cyane. Ugira inyota uvuga uti mbega ico gitabo abantu bose ariko barasoma bo mu rungano rwose, ico gitabo kivuga amakuru yahe. Hanyuma wegere wumve ukuri Imana iri kwiratangaza muri kino gitabo. Nagomba nsozere mvuga kuri ano majambo ari muri Matayo 7:13 n'umurongo 14. Bibiliya navuze ko isozera inkuru ya nyuma, isozera inkuru ya mukuru, isozera ivuga ko Yesu azogaruka. Mugabo azogaruka aje guca imanza. Bibiliya rero avuga ngo hari inzira zibiri. Inzira ntoya ijana mu bugingo budashira, n'inzira yagutse iri mu mwidegemvyo, iri mu kwishira no kwizana, iri mu kwirongora, mugabo ngo ijana mu mahonero. Ndaguhamagarira kwizera Yesu, wemere ujane iyo nzira ntoya irimwo amategeko yo kubaha Imana. Mugabo ayo mategeko yo kubaha Imana kubera muhemu yera ari muri twebwe tuyubahiriza ataturemeye, tuyanezererewe. Hanyuma iyo nzira yo kubaha Imana, iyo nzira y'ubugororotsi, iyo nzira twinjiramo kubera twizeye Yesu, iyo nzira niyo ndaguhamagara nawe kugira ngo ugenderemwo. Nta kabuza amaherezo yawe azoba meza, kandi nta kabuza ubuzima bwawe buzororanirwa. Uzokumva amahoro kubera unywanye n'Imana, uzokumva amahoro kubera unywanye n'uwo mwubakanye, unywanye n'abana bawe, unywanye n'abantu ukorana mu kazi kubera wubasha Imana. Reka nsozere ndaguhamagarira gusoma ijambo ry'Imana, ndaguhamagarira kuririmbura kugira ngo uzogire amaherezo meza. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo ca Zaburi 1:1 ko hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, ko hahigwa umuntu aticana n'abacokoranyi, ko hahigwa umuntu atagendana n'abanyabyaha. Mugabo ngo ibimuhimbara biri mu vyageze vy'Uhoraho, biri mu ijambo ryayo, kandi nivyo arimburako yiyumvirako ku murango no mwijoro. Imana iguhezagire, ubandanye ukurikirana ibiganiro bica kuri televiziyo Heritage, kandi ubandanye wiyumvira kuri igitabo kidasanzwe
Imana yaduhaye ukuri kudasanzwe kwe bidashira. Imana iguhezagire. Data ndaguhimbaje kubwo ijambo ryawe waduhaye Bibiliya. Ndasengera umuntu yeko arankurikira akigendera mu vyaha, umuharire ivyaha vyiwe mu kukwizera, akwizere hanyuma bohoke ku vyaha. Kandi ndasengera umuntu yakumenye mugabo ijambo ry'Imana atahora agisomera, umushoboze kugisomera, umushoboze gutekereza munsi y'ijambo ryawe, aryige aririmbureko maze rimurongore. Ijambo ryawe rambwira ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Reka abantu bawe bamurikirwe n'ijambo ryawe, barongorwe n'ijambo ryawe, bashobore no guhagarara n'imbere y'abigisha b'ibinyoma bavuga ngo birivuga uku. Urakoze, tugirire neza, duhe kunezerererwa ijambo ryawe. Uri umuremyi, uri umucamanza, turakwizeye ko abakwizeye tarobanza ruzobatsinda. Izina ryawe ryubahwe Data ibihe bidashira. Twiteze kugaruka kwawe uko aho uzozana ubwami bwawe, ukugoroka kwawe, kandi ubwo bwami ngo niho kugoroka kuzoba. Urakoze Mana, kore amasezerano ibihe bidashira twiteze. Ndasengera uyu muntu yaracitse intege kugira ngo akwizere yongerwe intege muri wewe. Urakoze. Izina ryawe ryubahwe ibihe bidashira. Mu izina ryawe rya Yesu. Amen.